Nshuti namwe bavukanyi ba Radio Kazoza FM ndonge kuba ikaze mu kiganiro kicu wicaye. Je nitwa Niyonkuru Jean Petit ni muri ya ntumbero yo guhimbaza indwi yahariwe umugwizatunga n'umugwiza bikorwa. Ino munsi nasubiye kwakira ugwaruka rusanzwe rukurikiranwa mugambi Padane nishirahamwe SNV ifashijwe n'ingoma y'Abaholande. Nibaza ko twosubira kwidondora kugira ngo abanywanyi bashobore kutumenya. Duhereye ibuwafu. Mwego murakoze. Je nitwa Karaveri Ndayishimiye. Nkuko nabivuze nkaba nkora mwishirahamwe SNV mu mugambi Padane. Muri uwo mugambi nkaba njejwe igisata cyo guteza imbere ugwaruka biciye mu kurufasha kwitunganiriza imigambi. Ndumva birafashe. Urakoze mu Tama Karaveri iburyo bwanje. Je nitwa Ndaruzane Faustine nkabamba ku mutumba gweza amenyo intara n'Igitega ikomine n'Igitega. Ego nkaba nanje ndumujene wo kuwo mutumba. Usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nsanzwe ndumurimyi. Abanonge nkaba negeranya amatunda n'amabungo n'imboga. Imboga nyibaza ubushatse kuvuga irenga rero. Yego. Neza cyane. Jewe nitwa Niyonzima Jean Marie Vianney nkabasanzwe mvuka ku mutumba w'Imurama mu ntara ya Muyinga. Yego. Ariko ubu ni buhumuza mu ndinganizo shasha y'igihugu. Akazi sanzwe nkora ndumworozi w'inkoko. Umworozi w'inkoko. Nkaba nazitungiye hepfo y'ikambi y'igisirikare ka Mukoni. Yego niho ndangura iyo mirimo yose. Urakoze cyane. Nibuka ko mu mwaka weze twari kumwe kandi nibaza ko hari ikiyongeye ko kuva aho tubwiriye kahise aho wahereye. Bien sûr. Neza cyane. Nuko rero ino munsi tuza gusubira kuyaga ku byerekeye korora inkoko n'ivyo bindi bijanye n'irengarenga kuko ahanini kenshi usanga ugwaruka ruhuza. None ga Karave wewe wamaranye imyaka ishika kuri 5 n'urugwaruka. Ahanini ubona intumbero mwari mwihaye ihangiro mwari mwihaye guhera mu 2021 mwarayishitseko. Murakoze. Nukuri atakubesha intumbero twari twihaye mbo sinovuga ngo twarayishikiriye yose 100%. Ariko ibice bishika ku 70 birenga twarayishitseko. Ivyo bigaragarira mu biki ivyo bigaragarira mu bikorwa urwaruka twaherekeje ruriko rurakora. Yego. Na cane aho rugeze ruri mu mice myinshi. Ruri mu mice myinshi twararonkeje inyigisho zitandukanye ari mu bushobozi bwo kwibeshaho byo bikomere competence arapi. Turafasha inyigisho zo kwitunganiriza imigambi développement de élaboration de plans d'affaires. Ico cari ikintu gikomeye gose cyane aho mu ntango byabagora bari bibaza yuko noneho umugambi uzocubaha amahera. Hanyuma kumbure ziko byagenze nta mahera kumbure menshi yarahari ariko harageze igihe kumbure tugirihayanishwa ry'imigambi kuri uko kwaruka. Noneho rero abashoboye kugira amahirwe barakora iyo migambi bashitse ku rwego rushimishije harimwo Jean Marie Vianney turi kumenga kumbura yaza kubivuga. Nukuvuga muri make ntarandiriye novuga nti ihangiro twihaye. Nukuri kose tugeze ku ntambwe ishimishije mugani bikorwa biracakenewe biracahari. Na cyane. Nibaza ko ari naco tuza gushimangira cyane mu biganiro kino munsi. Bona Jean Marie na Faustine mwebwe mo nibaza ko namwe mwatanguranye n'umugambi mu mwaka wa 2021 ntabeshe neza cyane mweho kuko burya yugiye mu mugambi ntiwamurindiriye ico bakuzanira gusa mwebwe ihangiro mwari mwihaye uravye akarere wari ubayemwo ukabona ukuntu inkoko zari zisanzwe zorowe wanashaka n'ivyerekeye ivyo vy'imboga n'amatunda ihangiro mwari mwihaye mubona mwararishitseko. Jewe nihereye ko jewe ahubwo novuga ko naharenze ikwiyangira nari mfise ubwa mbere kuko ubwa mbere narumva umuntu afise inkoko zo zishika 1000 nkumenga uwo muntu nivyo tumenyere mu bazungu. Sinumva ko bishobora kuba mu Burundi kwa umuntu ashobora gutunga inkoko zirenga 1000.
jewe rero mu ihangiro nari mfise ubwa mbere sinari mfise gushika ku igihumbi oya navuga ati nubwo noshika ku majana 2 cyangwa amajana 3 cyangwa amajana 5 nzoba ndumugwiza atunga akomeye mu ntara ya Muyinga mugabo ubu zirarenga igihumbi aho zoba zigeze kuri zinga ko ndibuka ko mu mwaka uheze twavuga ko bari baguha igihumbi ubu zoba zigeze ku ubu ufise inkoko 1034 yego kumbure amagiro bishasha zitanguye guta haraheze indwi zibiri zitanguye guta yego amagi bo zirakwera ko ziduga buke kuko nzokwemera ko zaheje kuduza neza zimaze ukwezi n'igice ziriko zirata ubu zigeze kuri 24% ibice 24 kwijana no kuvuga ndaronka amagi ashika 250 255 gutyo amatwa nsumira kandi goyo usanzwe uri umwigisha ego uracabibandanya none canke ndacabibandanya ariko sinifuza yuko nkumbuye nzobigumamwo bivanye n'urugero ndiko ndashikako ndashobora kuzoha amahirwe abandi nkumbure babandanya akazi ka leta jewe mbandanya nikorera ivy'iwanje kumbura ushobora no kumworosha urabona ko ubu harakenewe ngira nk'abakonsultant bo mu karere ushobora kumwigisha mu bundi buryo atari mu mashuri ukigisha bo mu karere ivyerekeye kugwiza itunga no korora inza narabitanguye kuko hambavu yukorora inkoko hariho nabandi shanzwe fasha cyane abajene entrepreneur mugaba biranjije mu bworozi bw'inkoko nyene hamwe n'intuze n'abakenyezi basanzwe nabo bariko barihangira imirimo mugabo bariko baja mu bworozi ndiko ndabikora imuyinga kuko hambavu yukorora nsanzwe no mu mantoro vyaciye muri PBN mu mugambi nyene wa Padani ndiko ndabikora kandi bikora nabikunze kandi ko nabona inyungu yavyo urakoze cyane Faustin weho mu ntara ya Gitega je mu ntara ya Gitega je ndabona kwihangiro twihaye turageze nko kuri 75% kuko nka jewe narize umugambi wa Pipe Mboniyongana nize umugambi wa Pipe Mboniyongana na uhereye muri Skade hama ndiga ndagira kubukanje ndagira kazoza ndandika n'integuro y'ibikorwa naho nifuza gushika Pipe yanje ndiko ndayiga narakoze ya mbere ubu nkaba ngeze ku ya kabiri rero umugambi Padani umaze kuza haraje amashirahamwe ya BBN baranyigisha ingene dushobora kurima imboga turimye imboga tuzirima turagwaruka gwinshi turima twese hanyuma bica mu nyuma biranka mbona yuko narimye umurima ugaca ugurura hama tukabura isoko tukabura iyo tuzishora numva twarimye twese turi benshi ntitwashobora kuronka ingene dushobora gushora izo mboga zacu je numva umenga kweri intege ziracitse baranyigisha ati umviriza rero murakwiye kurondera isoko kugira ngo mushobore kuronka iyo mushobora gushora izo mboga zanyu je rero guyanje numva umenga siyo kudandaza numva umenga niyo kurima nkaguma nizingitira kurima baranyegera baramfasha haraza nabo muri twiteza imbere bafasha abarimyi kurondera amasoko baranyegera barambwira ati urakwiye kubikora uko hanyuma kugira muronka isoko y'ingene mushobora kuronka aho mushora izo mboga zanyu rero bamaze kubinyigisha biranyura hama ndagenda ndarondera inzu ndapanga inzu yo kwegeranya izo mboga kugira ngo dushobore kuronka ingene zishobora gusohoka je rero ncamba isoko yabo barimyi ndarondera aho hantu kwibarabara ndazegeranya ncandegeranya n'amatunda n'amabungo rero yari iciza cyo gutorera inyishu ryabo barimye babuza aho bashora kugira turonka isoko cansanga ahubwo namahigwe kubene gihugu bose kuko baraza aho bandonderera mu ntumbero yo kugira imirire myiza nkuko umugambi Padani bitwiza ubu rero kujanya no gufungurana neza baca baza bakangurira amabungo bakangurira amatunda imboga kuko ntibari bazi n'ingene bazifungura rero amahirwe naciye ngira zanda bafasha ndabigisha ingene bashobora gufungura neza ko bariye ibintu by'ingereka ntibashobora kumenya gushiramo
bakuramwo imboga canke ngo barye ngo ivyamwa kuko babona abantu benshi ngo ivyamwa ngo ni ivy'abana ubu rero kubera nkorera n'impande y'ivuriro biroroshe cane baba bagwaje baraza kundondera bakanjorera je mbona kweri ku ntambwe duteye irashimishije ku kwihangiro twari twihaye neza cyane ndibuka ko mu mwaka wa 2023 canke na 4 nishikiye mu karere kawe nasanga waregereye ibarabara ngira ni hagiye kuravuga ko usigaye wegereye ibitaro yego kumbure ni Bujumbura barambwiye ko uri kurahegera bukebuke ego urumva twe tumaze kwegeranya izo mboga n'ivyamwa abikorera mu maramvya ahantu kwibarabara abarengana abazi Bujumbura barashobora guhitana ivyamwa abaja mu gihamagara abaji bukirasazi bakabihitana cyane yumvira kwagura karere ngo ngende i Bujumbura ndaronka ahantu mu Kamenge ndahapanga ndahakorera kuko hari impande y'ibarabara nahone nkashaka ameza hama nkabona ko hafise isoko kandi hatokesha rero baravuga yuko mu bikorwa umuntu abarimo atabura kimuhungabanya byarashitse ndategwa n'indwara ndavunika ukuguru hama bica bituma yuko ndi nk'amezi nk'atatu ntariko ndakora kubera byari nari nahungabanye mu buzima hama nca ndabubara hafata kugira barahakorera kugira ngo nanje ndabingene noshobora gukira nkasubira kuri tele ubu rero niko vyifasha ariko ndiko ndasatira ndondera ingene nosubira kuronka aho nshobora gukorera ni Bujumbura ko narahabonye isoko imeze neza nuko ndabishima cyane ino munsi rero ikiganiro kizoba gishingiye ahanini ku isoko murabona ko n'intara ziko zirahinduka umugambi ugitangura abakorera mu ntara za kera y'izondwi ejo yari yarabituyagiye Karaveri ino munsi urabona ko wewe uri muri Buhumuza nawe ukaba muri Gitega byitwa ko mwagize ibakwe ryuko intara yanyu yaguka none gajambo wewe ko batubwira ko usanzwe urongoye urwego rw'aborora inkoko n'abagwiza amagi hari intumbero mwamaze kwiha kuri izi ntara nshasha igihugu catunganije urabona intumbero shasha y'igihugu iracari shasha nyene turicara ngo tugire intumbero dufise ni itasanzwe iri mu ndinganizo ya kera y'intara rero gushika ubu ntavyo turakora weho Faustin ni intara yamaze kwaguka nturiyumvira kwagukira Muramvya ko mbose imbi Bujumbura canke za Karusi kubera intara yamaze kwaguka twe tugikorera muri commune y'Imakebuko naragenda bukirasazi agenda mu ntara mu commune ya Itaba hanyuma nkagenda mu commune yo mu Giheta ariko kweri sindagura karera ho noja mwayo nizo ntara muri ko murambwira ariko amahigwe umuntu yogira agakomera ico nico cyo kwiyumvira ko kubera ko je nka jewe maze kwagura karere nkagura intara byonyorohera kuko hariho mwizo ntara batarigana pipe kuko nanje nogira amahirwe yo kubigisha kugira bashike nanje aho ngeze kuko jewe ku kintu buri kimwe umuntu yize pipe akankurikirana nta numwe yabaye umuhombe rero ndavuga yuko ndose nkingene nshobora gushika mwizo ntara ahubwo ico notangurira ko notangura kubiza pipe mbona iyo ngana bagakora ico bazi kugira ngo baje mu bikorwa byo kwiteza imbere bahereye kumenya pipe mbona iyo ngana kugira bakora umugambi bafise aho byanditse ubivuze neza kuko niryo shimikiro ngaruke kwishira mwese nve ryaserikuye mu mushinga nahe Karaveri kumbure ikintu c'isoko aratahura yuko intara zihindutse nawe nyene bahindura mu Kenyuru bwabo ariko ikibazo ciza gose cyane ariko ngaruze ko yarahije kwishura Jean Marie Vianney ego n'indinganizo nshasha ariko amahigwe kumbura ashobora kongerekana ico ni kintu ca mbere hanyuma ikindi naco Jean Marie Vianney ni Muyinga ya kera kandi ni muri commune Muyinga hanyuma kandi commune Muyinga ku mwaka uheze yaramuhaye agashimwe nko mujene w'icitegererezo
aho muri iyo komine mbere no mu ntara yose nimba niheza hama yandi mahigwe yo yagira muri Buhumuza umurongozi w'intara ya Buhumuza nshasha nibaza ko ashobora kuba mpuze yari umukenyezi bajya imuyinga kandi ngo yakora muri kabine ya guverineri y'imuyinga bisigura yuko Jamari baramuzi bisigura yuko ngarutse bimwe twavugeje uko mbere turaja kubishikako Jamari vyani basanzwe arongoye pole d'entreprise agricole kuri urwo rukurikirana inyongera agaciro kwa pole EF bisigura yuko ku kintu kijanye n'isoko nibaza yuko bizokoroha kubera basanzwe bafise abo basanzwe bakorana muri pole d'entreprise bakiga isoko no kuvuga yuko no kwagura bivanye nuko akarere kagutse naho amahigwe ari ico nibaza ko kitogora nticogora ni naco gituma kumbure meme au niveau national haro na plateforme kuri iyo chaîne de valeur voilà ikibazo c'isoko kuba intara zagutse si kibazo meme n'isoko hakurya y'igihugu irashoboka commerce transfrontalier aba bisigura yuko ahubwo nibaza yuko ari amahigwe yagutse ariyo guca umuntu araba mbega umuntu yoca ayakamisha umusaruro gute hanyuma noneho muri bwa bworozi yavuze ko ari mu manto kugira ronka iyo soko umuntu ashora ivyimbu bisigura yuko nuguca twiyumvira ibiyumvira yuko kumbure kugwiza umwimbu muri iyo ntara yagutse n'abatari bwashikirwe bace baronka ubwo bumenye hanyuma noneho bakabona amahigwe birimwo bica bigaruka muri ya vulgarisation ya sensibilisation noneho nibi biganiro kumbure ku radio nibaza ko bitaburi ico bafuza bifasha bariko baratwumviriza amasanamu bazoyabona bisigura yuko ni ya mahigwe twese turi hamwe ni bimwe nagaruka ecosysteme ni kintu gikomeye mu munsi turi muri semaine mondiale de l'entrepreneuriat turi mu ndwi muza makungu yahariwe umugwiza tunga bisigura yuko iki ni kintu gikomeye gose cyane twese hamwe abantu bari muri ecosysteme bariko barakora bashigikira ugwaruka nabandi mu migambi ngwiza tunga ibi byose tuca hamwe isoko noneho hica yaguka akeza kakigura neza nico mbona noshirako ubivuze neza kuko akantu hereje ko kwagura imbibe bijanye n'urudandazo ufise n'isoko bufise niho nagira ngere gatoya mu minsi heze ikiza covid n'iyugagwa ry'imbibe mu gihugu cy'u Rwanda harabagwiza tunga mu ntara za ruguru Muyinga Kirundo bavuze bati twebwe turiko tugwiza amagari ko turabura isoko sivyo gajambo mu nyuma hari nabavuga yuko basigaye bagurira mu za Kongo sinzi ko hari uwo duha ibiharuro aho mugejeje ku mwimbu kugira ngo twumve yuko ejo tworonka isoko nko muri Kongo cyangwa handi hantu za Tanzania hose ibi vyimburwa bishobora gusohoka ya madevise bamwe ariko ratubwira turondeye kugira ngo dushobore gusuma ari gitoro canke ibindi bishobore kugerako wewe amagi ufise ubu isoko ufise ni ryahe jewe isoko mfise ringahi Bujumbura nyene aho ubwa mbere nari mfise isoko lokale nyene hariya iwacu mugabo haragezaho nkuko mubivuze harabahibiza biranka yuko amagi ashobora guhera nchaye niyumvira ico kuzi ni Bujumbura kurondera isoko rero ubu amagi mfise dobo ubu jewe nta magi mfise novuga menshi nshobora gutanga ini Bujumbura kumbure kubiri iyo miswa ari mishasha ego nimbo bose miswi ni nkoko kuziko zaratanguye guta mugabo ntwara urwo rwego rwa pole d'entreprise agricole mu by'inkoko ego naciye ngira na point de collecte ya magi abo mfasha kugira ngo borore za nkoko bararonka umwimbu kandi uwo mwimbu buri garanti yuko baronka wa ushora rena iyo point de collecte amagi yose niho acaja ubu mu ndwi ndarungika probox yuzuye amagi nikuba baramagi abari pajana 57 caje na 56 iparete kuko baramagi 4 n'amagi majana atandatu na 180 yego mugwa urumva kwayo ubu ntava mu rugandi wanje kubera je ndacari hasi bivuze ko mu minsi nzosanga ndiko ndarunka intuze imbo probox zibiri mu ndwi neza cyane bivuze ko umwimbu uriho
bitabuze ko mu minsi ushaka kwiyumvira no kuyatwara hanze aho niho nashaka duhagarare urumva ko kundwi usigaye ishora amagi avuye muri iyo point de vente uba wamaze kwegeranya amagi yose yavuye muri ya pole yawe ashika ku 2480 mu ndwi imwe nija hirya soko ini Bujumbura yego ni Bujumbura ariko woje wonda yashira ntarambwira aho wacatwara kumbura ikoramwe imikate agakoramwe mayoneze oya no awe nawaregeranya hanyuma nabo gahabandi abaha ntabonze nta kibazo Faust weho dufatiye ku biharuro ari biro vy'irengarenga ari biro vy'amatunda weho isoko gifashe gute mu karere kawe narakoze jewe isoko y'irengarenga maze kuzegeraniriza aho hantu kwibarabara nari mfise isoko kwa damu ndamushorera kugira ngo azigaburire inkoko tubibutse ko Adam asanzwe ari umworosha yabafashije korora yego urumva yadohaye isoko yo kumushorera irengarenga kugira ashobore ko kugaburira inkoko rero ndavye nko kwirengarenga ku murinda abantu bafise wo kuzirima nazo nyene uwo tronkera isoko hanze twozishora yo bikunze ku murindi nawo w'amatunda n'amabungo naho mbona kubarimye hariho ibiza birabaciramo zikagwara nabo nyene ndizeye yuko umwimbu woboneka ku matunda n'amabungo rero ari nkamwe bishoboka isoko ikaboneka ntawo kwizingitira kuko mu ruhande rumwe yoshora n'ahandi yego none gakarapfe urumva ko Jean Marie wewe biharuro yaduduriye ko nta uriyumvira umugambi wo gufasha ubona ko indwi twafatanyije n'amahinguriro ahingura ibitandukanye burya akarere kugira gatera imbere nuko n'abantu baho baba bariko baratera imbere kandi urabona uravye abashomeri bariko baragwira mu ntara zitandukanye narabonye ko nk'uwitwa uyu mutama asanzwe ahingura amata ya tournesol yabikoreye mu ntara ya Muyinga nta uriyumvira ku isoko ryoheraho bakazana ibihinguye Bujumbura kubijanye n'amagi yego mbo kirashoboka kubera dukorera ku rukurikirana nyongera agaciro chaîne de valeur urukurikirana nyongera agaciro rufise intambuko zitandukanye amamayo de chaîne de valeur nuko vuga yuko kuri mayo imwe canke ku ntambuko imwe hariho amahigwe yego nimba ari kuri intra iyo miswi ifu ivyo kurya les concentrés imiti harabipositiona ngaho hari amahigwe nimba hariyo kuri correcte agrégation hari amahigwe urumva rafise point de vente batamwimbu ushemeye araro atari uko ubuze ariko ari kubera ndakigaruka ko tanagaruke yagize reforme ukuvuga inkoko zari zikuze acara zihindura ukuvuga yuko so mwimbo muke ahubwo ziriko ziragira croissance ziriko ziraduza umwimbo kubera ari nshasha hanyuma kandi noneho hariho no kuri commercialisation na transformation yego ukuvuga yuko gusa d'office no vuga défi chai souci igisata cyo guhingura ntikiratera imbere ariko muga kirimwe amahirwe naco gituma nkuko mwari mubivuze uwo munsi muri yindwi mpuzamakungu yahariwe mu gwiza to naco gituma duhamagara ugwaruka duherekeza canke nabandi duherekeza kubera sugwaruka gusa hari abandi vraiment novuga ko ari bagitera champion nabo nyene duherekeza no kuvuga yuko turabahamagara bakazana amaproduit yabo suku yazana ngo bagurishe vyonyene ariko nukubahuza nabandi bari mu bindi bisata harimo n'amahinguriro nibaza yuko byose bivane muri twebwe zazi innovation ya creativity ugwaruka twaherekeza turabwira yuko umuntu yo kwiyumvira gose cyane izi innovation la creativity kumbire turaja kubishikira hariho n'amaformule yariko arageragezwa Jean Marie Vianney yarayigerageje kandi formule yiwe yaracaguwe nkuko isumba izindi mu karere urumva yuko ni ama innovation tuja turahamagarira ku bantu ejo canke hirya yejo bitabuza yuko bashobora kwiyumvira mbega aya magi ntihagira igisata cyo guhingura twokora iki no kuvuga ivyo byose turiko turabahuza naba kumbira n'ayandi mahirwe ashobora kuboneka ico ciyumviro kirashobora kuza noneho ya transformation yahingurwa hama twacu usanga
turagishikiriye neza cyane tubibutse yuko hari hayanishwa gurisha ariko ribera ku hotel Source du Nil guhera itariki 10 gushikira itariki 22 muri urugwaruka twatumiye ino munsi nabo nyene bakaba barimo aparama sinzi ko hari akantu ngira wongere gato yako kantu yaravuze Madame Faustine yaravuze ati kumbure umwimbu ushobotse no hanze twoshorera yego no hamje twoshorerayo nta mbibi soko irashobora kugenda kumbure tukaronka naya mahera y'agaciro yego ariko ku kintu kijaye nico cyo kuhingura nkirengarenga hariho igisata hari ikigo gisazo gihingura irengarenga mu Kanyosha nakivuze cyo centre baho kibo kuvuga kirahingura irengarenga gahinguramwo ubu yigirahingura irengarenga ku buryo bazumisha bakazanikira zikabikwa neza akazibika neza akazifiteka akazivugura izigiye kandi ingaburo nutritive n'ingaburo isanzwe irimo itahindutse ico urumva muri ryo hingura mu guhingura iyo chaîne de valeur kirahari ariko mugabo tuca duhamagarira iki abakwiza umwimbo ni ikintu gikomeye gose cyane kubera umuntu kugira umuntu aje muri transfer abafise umwimbo ukwiye kugira aronke isoko hanze abafise umwimbo ukwiye ico kibe no mu magi n'amagi nayo nyene revre isoko kumbure nimba muhinga yarabonetse ino hari gihiboneka umwimbo ni wagwira kandi uri kuragwira uko turavyeho bahereye kumbura ico cose kizogenda kiriyumvirwa kurumva Jean Marie Vianney yararondeye isoko kandi vraiment ndamushimira gose cyane yaratawe inyigisho twamwigishije ico isoko yarakirondeye iyo pole d'entreprise agricole ari warongoye urumva yarayikoreye ko gose noneho aravuga ati on niveau ya marché local je vraiment ndabona yuko umwimbu wo buri kamenshi noronka amaka acaragenda kurondera isoko ibujumbura kandi irahari kama kandi yishuye neza ati jewe uwo uyangurira sinzi ca yakoze yega biranashoboka akaba ari kajana no muri ayo mahinguriro pourquoi pas parce que ya boulanger no kuvuga yuko naho nyene mugabo urumva no gukwirikirana igisoko urumva irahari amahirwe yego nako nari nkene kongera rero akantu k'isoko nababwiye ko arico tuza gushimangira ko cyane muri kiganiro nabivuze kubera ni icivugo cino ndwi yahariwe mu gwizatunga muri Afrika izo bishingiye hanini ku isoko riri muri Afrika la politique de la ZLECAf zone libre d'échange continentale africaine iyo politique izo bishingiye ahanini kwihanahanwa ry'ibidandazwa mu izinga rya Afrika iyo politique nitwo kuyirengagiza yuko natwebwe turavye neza twovyungukamo murabona ko twifadakanije n'amahinguriro asanzwe ahingura ibintu bitandukanye nico gituma rero uko yaravuze iyo formule yawe koko ubu irakora neza iciyongereye n'igiki muri make nukumvuga iyo formule musanze ryari nabaga ko ari nko kutwevaliwa barabereye roma formule itanga umwimbo gusumba izindi ko twagerageje formule zitatu harimo yiwanje niyo witwa n'utwara Tumaini company hamwe ni company yonyine basanzwe borora muyinga no niborora adandaza ibiryo vy'inkoko imuyinga nawe nyene ni nka pharmacie vétérinaire yego hamwe na Adam yego rero urumva izo formule twari kuzigereza tukaraba rero jewe nahise ndiko ndayikurikiza mugabo nkumva haraba aborozi bandi batari bwayijukire ubu rero abo ndiko ndafasha nayo magi niumva nibo bariko barayazana yego hariho sinzi ko novuga umuntu umwe hariho usanzwe adandaza imuyinga yitwa Mayinite ndibuka yaje umenga ni nkukugerageza kugira ngo avevyerere makivyo ariko aramubwira livyo aza kugura ibiro keshi ndamukorera ibiro 30 yego aragerageza araraba burindwi ndamukorera ibiro 30 gushika ubu yagumyaza kubera umwimbu waciye uduga nawe asangwa yibera ahantu heza kabisa ayo magi ni wayidandaliza afise ikibanza ciza afise restaurant cyadanaza wewe asanzwe yorora canke ni arorora mugabo ayo magi kubera afise abakiriya benshi muri restaurant yiwe ni wacayikoreshereza donc bisohokera ngaho nye ntibinda gusohokera yego mugabo urumva icatumye aguma zaraza nuko yabonye iyo formule iri fiable imeze neza
kumbure mwishira hamwe SNV naho nyene bazogufasha kwagura karere uje kubikorera Makamba n'ahandi hose ego ngira ngo sinzi indiganizo yabo bishitse navyo byo bavyiza kugira ngo turonke umwimbu ushimishije kuko hariho amasoko ashobora gucika umuntu biturutse kubera uronke umwimbu mukeyi urumva ko nk'ubu yonza kuba ntafise abandi bantu nafashije kugira ngo bashobore kuvyijukira babijemwo urumva ubu iyo soko mba narayitakaje umukiriya aba yarampevye mugo ubu turacari kumwe namubwiye ati agura karere ku buryo iprobox zibiri mu ndwi uzozura zakira ntibizobe ngombwa konja kurondera ubundi mukiriya uca wumva yuko rero ya formule musanzwe ni nziza kuko urumva yuko idufasha kuronka ayo magi yose simake burya simake nuko Faustin weho ibujumbura kushatse kuhagerageza ejo uronse isoko nk'ibuvira canke Nairobi ubona vyoshikayo canke vyoherera ibujumbura murakoze ayo bari mahigwe aturutse hanze nko basazo bitwigisha hamwe turoseho nk'amahigwe yo kuzijabukana handi hantu urumva ko byo bavyiza gusumba kudandariza huri na nongeye gushimira uwo muvyeyi avuze yuko hariho n'ihinguriro ino ibujumbura risanzwe rizihingura hari igihe ukuntu imboga zipfana n'ingoga ugashobora kuronka imifuko myinshi mugaho ugira uzidandaze zose ugasanga biragoranye rero turose nk'ahantu babahingura canke handi hantu dushobora kuzijana tuvyita mu mahigwe aturutse hanze nanje ico noca mpimiriza abarimyi kugira ngo barime imboga nyinshi bongere baje mu migwi ya Oxfine kugira bibafashe kuronka amafumbire yo gufumbira imirima yayo kuko hasanzwe hari n'ayandi mashira hamwe herekeza abarimyi muri rezo Burundi urazi ko babigisha uburimyi hama rero muri ntuze naho bakabigisha gutekaniriza impanuka z'imirima yabo kugira muri Padifil kugira ngo nabo bige kwinjirayo kugira ngo baze bategekanirize imirima yabo haguye uruvura rwinshi rwo batwara imirima yabo barimye imboga canke uruzuba kugira ngo bashobore gukora bisanzuye hama bagaca baja muri BBN nayo kabigisha ingene bashobora kwitunganiriza imigambi kugira ngo bashobore gutera imbere uko je bakibinyigisha numva umenga ntivyinjira ariko nasanze umuntu kugira ronke iciza nuko aronka umuntu amwigisha neza akamwereka ahashobora kuba ari nahashobora gushika agashobora kuba ngaruke gatoyi ku kintu cinyigisho nibaza ko cyo gushingira ko cyane kuko inyigisho zo kwitunganiriza imigambi niko kenshi ukibitangura ubona imenga ni inkinamico ariko ubu ndazi ko bamwe muri mwebwe bamaze gutangura kwegera amabanki n'ama microfinance ari mu karere kanyu kugira ngo mushobore kuronka ingurane sinzi menga Karavera yafite icyo yongera ko akantu narimvize cyane kuri ico ari kibazo migeze kumbaza muti mbega ihangiro umuntu muri ko murashikira araje kuvuga ikintu kigaragaza yuko twanarishikira cyagaruka hanje nca kibazo mwatubaze ico ariko ntugomba gukorera umugambi uraza ugakora ukanakora n'ibitangaza ariko nubwo bikora ibitangaza hakeneye inyuma y'umugambi no kuvuga yuko ico kintu twaragishitseko ngo waheje kwigwa navyo twari tunakeneye no kuvuga ngo mu nyigisho twabahaye kubimboneza zaho kubigisha inyigisho amabaye n'imboneza noneho umuntu baravuze imigwi ya Oxfine no kuvuga ari muri barawufasha ari n'abandi bashobora kwanariza isi kuko yatitutse cyangwa itaratituka arabishoboye no kuvuga yuko muri bya bintu byo gutsimbataza ibikorwa by'umugambi ejo ntitwize ubwoba yuko bizobandanya kubera baramaze kuvyapropria baramaze kubitahura ariko mugabo ubushigikirwe nabwo bubandanije bazoshikira abandi na cyane ku intara yagutse nako nari nkeneye ko neza cyane Faustin urakoze cyane kutwibutsa ikintu cinyigisho twariko turabivuga yuko bigitangura kenshi iyo umuntu abona ko yaronse diploma abona imenga yarahiteje izindi nyigisho ziza zikurikira iyo diplome abenshi babifata nk'inkinamico ariko nibaza ko uravye iyi myaka inumaze muri Padane hari ico wagiye urunguka kumbura hari nico mukeneye muri kazoza kuko ngiriye ko nk'icyo cukwigisha imyuga mu karere ni ibintu biriko birahurumbirwa cyane kuko ubu umwuga ubeshaho gusumba ayandi mashuri tubona
sivyo aho rero mu nyigisho mwahawe ari na rezo ari na BBN ari nande nizahe koko wabonye ati izi zarangiriye akamaro mere kuri Faustine murakoze jewe ego bamaze kutwigisha muri rezo bakatwigisha ibyo gutera ibiterwa mbumbaruko urumva bakatwigisha n'ingene ushobora kugira pipe yawe ego bakatwigisha n'ingene ushobora kubifungura kuko nubwo biri mutabifukazi kubifungura urazi ko atakiba kigenda je abo muri FDS nabo bakaca badufasha ingene dushobora gukingira isi tukayongereza kanovera urumva bigenda kwisheni byose biruzuzanya rero ivyangiriye akamaro ni izinyigisho naciye nza gukura muri padane ariyo SNUVO mu mugambi wa mwishirahamwe rya BBN bamaze kudushira hamwe nk'ugwaruka barazana urupapuro wewe nyene ukiyuzuriza aho uri mbega barabaza warize pipe mbona iyo ngana ukuzuza yego wowe uri ku burimyi ubuhe je nanditse irengarenga hanyuma ncasanga nacekewe mu bantu 200 ba mbere bashobora guhabwa inyigisho rero bamaze kutwigisha bariko baratwigisha numva nyene ntabibona numva ntavyumva nyene baratubwira ingene twoshobora kurima baratwereka ingene bashobora kuzibiba imboga ingene ushobora kuzibadika ukongera n'amasuzi shirako ubwoko bwayo baratujana no kwigisha abandi ingene bashobora kugira amatuta turabibereka kuko byari byamaze kwinjira mu nyuma yaho je novuga ko bamaze kubona tubaye abarimyi benshi zikamara kuba nyinshi haciye hagera ahantu nyene umuntu yo kwiyumvira isoko bakambwira abo muri BBN baramfasha abo bavyeyi barambwira ati raba ingene mwoshobora guhindura murabe isoko ingene yoshobora kuboneka je nari yigirirwayo numva umenga nabivuze kare ko numva umenga guyanje se yo kudandaza yigirirwayo mugabo baguma banyegera haraza nuwo muri twiteza imbere naho nyene nabivuze aranyegera barafashanya nabo barambwira ati urakwiye kuba isoko yabo barimye kugira uzegeranye zishobore gusohoka bamaze kubinyereka rero je novuga ko BBN yamfashije byinshi ndavye ku ntambwe ngezeko nibo bahangejeje kubera ko sinari kwigera mva mu byo ndimwo ngo niyumvire kuja kudandaza canke negeranye numva nyene nari kwigumira hariya mu burimyi ariko nta cari kugenda kuko nari kuvamwo ndabiheba kuko hari ubuhombe kuko byaratinda bikagurura tukavyahirira impene canke ibindi bitungwa zikaba ari byo zibirya rero nk'ivyo bikoze kenshi uwacu usanga abarimyi bose intege zavuyeho ariko ubu ururengarenga gwera bampamagaye shanza kurutora aho rero ni mu ntumbero yo gufasha ikibano narabonye inyungu iri mu kibano uwushoreye aca yisubirira inyuma akaja ku yindi mirimo akabandanya ya mirimo kandi yashoye yarose n'amafaranga rero ico nico ciza nashimye nukuri baragahoraho je sinzi ukuntu no bashimira nukuri barakoze kuko ku ntambwe ndiko ndatambuka ndabona ko nshitse nko ku bice 75% neza cyane ego Vikoba yoyo Vikoba nayo nyene baca badushira mu migwi ya Vikoba urumva batubwira yuko ari amabanki yo mu kibano Vikoba nayo ne yaramfashije kuko turaziganya tukaguranana kandi ntitugabura umwaka uheze tugabura inyungu inyuma y'imyaka 3 hanyuma umutaho ukagumayo kugira ngo umuntu akeneye kugurana kugira aze kwifasha mu mugambi we ari karakora ashobore kuronka amahera yo gukoresha rero nivyo vyaradufashije kuko hariho n'ayandi mashira hamwe yaciturabira kwa karorero ubu batanguye kuziganya batagabura kubera babonye ibyiza biri muri Vikoba ego urumva ko vuba muzosanga mwarigiriye ibanki yanyu mu kibano ubu wikerereye agafaranga ushaka gukora umugambi wawe wisanzuye ugenda ati nkeneye amahera ya bagaca bagoho gashuza kuwukora utarinze kuzera inzu ugenda kubwira naka ngo mpa atakuraho ego ibanki zozo ntimurazegera ngo zishobore kubaha ingurane ufatiye kuko akenshi ndamaze kubona ko mu ntara za ruguru ntibizera kenshi amabanki kubera urugero rw'ibice kwijana bakunda kubatwara twe ntitwari bwaje mu mabanki kubera ko kubera tutazi ingene bungukisha n'ingene babikora nta mabanki twari bwajemo twakoresheje utwo muri Vikoba mu mabanki yacu nyene yo mu kibano sinzi rero ko twogira amahirwe
mukatwereka aho dushobora gusaba ingurane twisanzuye kugira natwe bitworohere kuko ivyo bisaba inyigisho nyere ko mushobora kutwigisha mukatwereka iyo dushobora kuza kwisaba. Urakoze cyane. Yego. Cyama weho inyigisho wagiye uraronka ari BBN canke rezo canke irindi shirahamwe zoba zagufashije iki mu kibano kuko urumva usanzwe n'umwigisha urabona ivyungukira uri ko ariga n'ivyo ashobora guhombera umva ako nyene uhereje ko ngo usanzwe n'umwigisha. Yego jewe naroza akazi aho ka leta maze kugeraho nijikanye aho yego rero nukuvuga aho ndi ubu nirata SNV Padani niyo yankuye iyo narindi icyo gihe je ndi wabasanzwe kugatumba hari mu 2020 na 2021 arisanga twibereye tukiko turarondera duhigisha jewe nadandaza amata aho hanyuma msanga muri fene bambere nagiyemo kandi dukompleta amafishe twe baduha amafishe dukompleta twe nibatwatizwe ivyo bikenereye eka aho nyene bacaragenda baranizo fishe tuzadusanga turimo rero ikintu ca mbere no shima SNV Padani baje kutwigisha babicije muri BBN bien sûr twebwe kugira tubemo yego ikintu cyane nabashimira batwigishije kwirobera gafe nta mahera baduha oya nukuri ivy'intuze ivy'amahera vyagiye kuza mu nyuma mugana nyine babicishije mu higanwa rero batwigishije gushira ubwoba tugakora tukarondera ka gafi nico kintu nobwa nabashimiye jewe nje ndashira ubwoba bivaye nuko bari batubwiye tugira amavikoba yego inkoko za mbere natanguye korora zari inkoko 22 kugira nshobore kugira construction zari ziri en étagère byose namahera nasabye muri vikoba nta banke narinzi oya incha rero ndakora ndabandanya ndibuka iki gituma naguye ko taburyo novuga muri Padani novuga baduhaye nta mahera baduha ariko baza kuturondera vyagiye kuza mu nyuma jewe habagiye kumpa financement yabo ari uko ngeze ku nkoko nari si nkoko 160 na zitandatu zivuye hanze ejya marase ameliore iza brown urumva ko natangure ku nkoko 22 ziya zo mu mutoyi z'amakroira ndaduga nja ku nkoko majana 30 na zinga na zitandatu nja ku nkoko majana 2 mugabo ziri novuga zimeze nka rukare kuko musanze yanko za kroira ziyanko zo mutoyi twarazibonamwe amahinyu menshi mugabo nza kuronka ubufasha bwa Padani ngeze nko kujana 66 na zitandatu nakuye mu Bubirigi murumva yuko ivyo vyose vyagiye kuza mu nyuma musanze batwereka ko dushobora kwibesha twebwe nyene bakatwereka iyo turoba gafi gushika n'ubu navuga ko ndavyishimira kandi ni grâce ya SNV Padani nuko weho none ko wumva ihangiro ndumva ko uri kutanda kurundi gwego vikoba ntiragutwara mu ibanki nta bucuti mufitaniye n'amabanki yo mu karere mbo aho nyene turi ngaho vikoba musanzwe ni banki yo mu kibano jewe harageze yaho ngera ku rugero rwaho ntoja kubasaba amahera ngo bampe ndibuka kimwe narigeze kubaza muri vikoba ko bongurana amahera ashika nk'imiliyoni 2 yego baca bambwira ati kweri aho byaturengeye incha rero ntangura kuza ndiyumvira kuntu twokorana n'amabanki yego ntangura muri Copec njya no muri Icode maze kuja mwizo muri Copec nda present umugambi wanje w'inkoko barambwira ati twebwe ibintu bisa mariske twebwe ivyo bintu ndukunda kubifinansa cyanumva ko natumbere hatariho niho munyuma rero nahavura nitura Icode microfinance gushika ubu inkoko kugira ngo ushobore kuzihindura ndonka izindi zishasha Icode microfinance niyo yabimfashije neza cyane ngaruke rero kuri kibazo c'amahinguriro mbega ejo SNV Padani cyangwa ubundi mugambi za passage wana ko ziriko ziragwiza imigambi itandukanye bo bahimiriza nko kwihingurira ivyo musanzwe mwiyimburira murumva ko yo bari inyungu kuri mwebwe no mu kibano canke urwego mwumva ruri kure cyane
mu nyigisho mwitegurira muri kazoza Faustin wo kwigisha guhingura izo renga canke ivyindi vyimburwa arayo matunda ukayakoramo maji hari covamo emeje igikuru je nabonye igikuru ni inyigisho ikintu cyose utarakibona ngo wige inyigisho winjire muri byo ubone ivyavyo niwopfa wumvise bizovamo namba ariko nk'ubu nk'uwo duha inyigisho jico mparanira inyigisho kugira nuguruke mu mutwe bankura akamwanya ku maso nshobore kubona ico nshobora gukora nk'ubu ari nkamwe baje bakatwigisha bakatwereka ingene vyogenda n'inyungirimwo nukuri ntangorane twabikora neza cyane jam weho ayo magishika ni Bujumbura ejo usanga aja nko muri za Australia cyangwa mu Birigi nibaza ko bituguhimbara ko nawe wo guronse inyigisho hari cyo vamwe wo kwigisha guhingura ayo magi nko muri mayonnaise cyangwa ikindi kintu hari cyo vamwe hari inyungu wo ubona mu kibano cyangwa mu muryango wawe icyo nicyo cyari gikenewe mu bisanzwe urabona ko ubwa mbere nyanicubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu yatanguje ibintu by'amavoka byo kurima amavoka ubwa mbere amavoka kenshi bakunda kuyahimbwa ayandi akakoroka hasi akaribwa n'intozi mugabo hamaze kubaho amahinguriro ahingura amavoka ariyo iyo nzi avocado oil yego ivoka ryaciye rigira agaciro rero twebwe amagi harigeze kugera igihe ntihari bwabe peya ntitwari bayiranforce kugira ingufu ni pour l'entreprise agricole ari usanzwe utwara ariyo nsanzwe ntwara ntitwari bwayihe ingufu je harageze yaho irigi ndarirose ndaritanga ku majana 440 ndibuka ico gihe ndiko ndayatanga kwa yo mahera wamenga ubworozi bw'inkoko no hava ndabureka mugabo ubu tugeze ubu irigi ntirija musi y'igihumbi aho ni muri ni muyinga ntirija musi y'igihumbi bivuze ko hoza amahinguriro irigi ryova ku gihumbi rikaja gucatana kubera iki kubera haje amahinguriro ndibuka ico gihe ndariguza amajana 40 harageze aho nja kuri YouTube ntangura kuraba ibintu bishobora kuba byo babihingurwamo byo kuba byova mu magi après la transformation ndabona nka poudre yuko irigi bashobora kurihingura rikaba poudre ku buryo umuntu ashobora kuyikonserva umuntu akazori koresha umwanya wose ashatse kuko ico gihe irigi ryagwa amajana 40 ni hajya inkoko z'indundi baba bazirekuye sino basubiye kuzizirika irigi rica risubira kuduga urumva ko yafu ikiza gukoreshwa icagihe amagi yabuze kuko nk'ubu hari igihe nyene amagabura jewe nkaronka demande irenze nk'umvise abantu bashika 4 bariko bandondera kamagi umwanya mugabo yayo magi naguza amajana 40 nashobora kuba narayahinguwemwe akaba ifu niyo nociyenza ndabaha na cyane karaba weho mwihangiro rya padane nubwo tubona imengeri ku musobozo nta nyigisho zerekeranye nuko bo bihingura muri yumvira canke ngira biracari mu vyigwa ubwa mbere hoho ndagomba kugaruka ku kanavuze Jean Marie Vianney aratanze témoignage yavuye je ndibuka ngiye kumuvizita pour la première fois ari kumurama n'imvura yari kiragwa yari imbere yako cafetaria kiwe ndabona nahantu twari twicaye yego ndahabona harimo n'abantu harimo n'umuntu yari mu taximene ngira yagira inuzeze mugabo mani yabandanije effective yarabona yuko umengo nivyo ari ama opportunity canke ivyo bazokurayo voilà mugabo nyuma yaciye niroti nuko vuga undavye parcours yiwe nkara ijya yavuze izo nkoko 166 aho nari nkeneye gushimangira gose cyane nuko yamye afise novuga esprit créatif nukuvuga izo nkoko 166 zose wewe yazitunze zifise umusumo niwe yamanuka kuzitorera ibujumbura agaca agenda akazidemarira nukuvuga yuko wewe mu nkoko zose yamatunze zivuye hanze niwe azidemarira kuva ku musumwe nukuvuga yuko urumva ko akantu gakomeye gose cyane akazikurikirana gose gushika zikure urumva ni innovation hama aragikora
akavuga ati jere kandi ikore ndagishije mu kuboko kose n'umutima wanje wose jewe n'ivyanka bizoyangira mugana n'ivyunguka menye ubushobozi mfise ico kabisa ndakimushimira gose cyane ico gituma wewe bitamugoye gose cyane niyo development y'amaforomire yaramworoheye hamiki naco ari kintu atavuze kandi bose batavuze mu bintu byo gutanga ubuzi ico kumbure ntibagicitse ko mugabo bategezwa kukivuga hama jabari vyane umukenyezi wiwe yarahejeje ishuri ubuye mu bisanzwe jamari vyane atari hari ni wabikora urumva yuko na ya cohesion familiale urumva ko ari ikintu gikomeye gose cyane bivana n'inyigisho banarose kubera no mugambi padane hari inyigisho zijanye na rêve de diamant canke voyage de transformation urugendo rw'impinduka ruri kumwe amakouple izo nyigisho ndaza bose barazirose kandi zarabafashije no kuvuga yose bari impliqué mwitunga no gutunganya umutungo w'ico kintu ntibakivuze muga kirakomeye gose cyane jamwe n'ivyane ntiyavuze yuko adandaza ama concentré ayakora neza uruva gira formule voilà hanyuma hari kiratavuze arico kandi yavuye ku murama araza ku mukoni arakota uwo munsi yaraguza ahantu nibaza yuko aravuga hare ni wahazi ni wahazi muvuze ku mukoni ngira mu mucetse kuvuga mu gisagara cyangwa ni mu gisagara aho hantu haba kumbura araza kubitubwira ingana hangana aravye n'urupapuro ndagatonga byamufashije kuronka credit muri ikode urumva ko ari ikintu gikomeye gose cyane hari ikintu Faustine yaravuze ati kumbure ntituramenya kumbure inyungu amabanki yotwaka koko nagomba gace kabana karyo gakomeye gose cyane muri ya ecosystem entrepreneurial kubera turi muri semaine mondiale de l'entrepreneuriat turakeneye guhamagarira ama microfinance ama institution de microfinance canke ama banki aze nyabuna aje kurondera abo gwaruka canke abantu bariko barakora imigambi ngwizatunga iri muri secteur de avicole canke agriculture canke agro-pastoral bavuze akantu ngo babona yuko ngo itari rentable ngo bitunguka ako kantu karakomeye no kuvuga yuko abo oye bo barabona ko vyunguka mugabo ari batanga amahera ntibabona ko vyunguka kandi bajya babibona bariko barabikorera harakwiye muri ya ecosystem entrepreneurial yuko hoboneka novuga umwanya canke ugwego canke cadre kumbure tuzohamagara n'abarongo amabanki canke amabanki canke ama institution de microfinance tubahuze naba aye kumbure habikiganiro ico naco kumbure hari gihe nabo nyene nubwo bajejwe gutanga amahera kumbure bavuga ati kumbure ntitwari tuzi ko bikunda ariko ansitema bigakunda naco gituma mu misi heze CRDB yarashitse ku kiviraja kuri tele irabona ibikorwa turiko turakora noneho twaragerageze kuyihuza n'amagroupement Vicoba nubwo tutabitevyeko hariho ayo magroupement mwamwe ashika 70 yo mu ntara zose dukorera yabaye connecté avec CRDB biciye no muntu ze no muri sako no kuvuga yuko hariho na emo na memorandum d'entente yoba yarabaye sinya hagati ya BPN na CRDB co naco nibaza ko ari ikintu ciza dutangwe guhamagara amabanki n'abatanga amahera tubegereze abo bajene canke abo bantu bose bariko barakorera muri izo secteur siri prometariyo n'ama opportunité menshi kumburejo bavuze ayo mabanki kubera iki nabo nyene tushobora kubahuza na bije canke BDF nazo kumbure ziriko zirakontribua mu iterambere ry'ugwaruka ni muri yambo no kazoza 2040 urundi bwifashe 2060 urundi buteye imbere tutibagira yuko urwaruka n'uburundi bwejo hanyuma kukijanye nico zinyigisho kubijanye n'amahingo no gutransforma mbo turamaze gutanga inyigisho kumbure zibakaburira yuko bokugurura amaso bakabona yuko ivyo bariko bararima canke ivyo bariko baradandaza iki ejo twokwiyumvira guhingura nitwakwiyumvira guhingura tuzonafungura kubera vyose birajanye ariko no guhingura hari ama opportunité menshi de revenu hama kazateza innovation ico naco nyene ni ibintu tuzoraba ari inyigisho ni ikintu gikomeye bibaye ngombwa mbega hoba urugendo shuri navyo kumbure vyofasha urumva ko yatangwe kuraba kuri YouTube akabona koko yuko kumbure bishobora kubiki umuhuje n'uwundi muntu yamaze kubikora aha kijya yabonye acagomba ingena gishira mu ngiro kizaza gufasha impande zose yavuze ikintu ciza conservation ngeri ikintu kibikika umunsi turafise novuga defi yigera dushobora kubika ibintu nimba ari byo vyamwa bitabitswe neza wejo biba byaboze aba yahombye nukuvuga yuko ni transformation ni na conservation nukuvuga yuko hariho ubuhinga bugikenewe naco gituma navuze yuko accompagnement ziracakenewe ariko bisaba
l'ecosysteme neza cyane l'ecosysteme Yego. abantu bagurwaruka turiko turaherekeza tukabereka ahari amahirwe handi yego tukabereka uburyo bishobora gukorwa kumbure bazopfuma bakoresha novuga les moyens locaux canke artisanal anatanda yuko les équipes bakumbure zinashika urumva ni muri bwa buryo neza cyane utwishyuye neza kuko igituma nabibajije utembere muri bihugu byo mu karere nko muri Kenya canke za Uganda nahantu bageze kure kandi shinkekeranya yuko mu ntumbero y'umugambi SNV Padani izo ngendo shuri zishobora gukunda akenshi uwo twari kumwe je yaravuze ko yaronse amahirwe yo kuja muri Ghana mwihiganwa nibaza ko uwo vyokundira nkawe wumva utangiye kurondera ngira vyona korohera wibonye amaso ku yandi ukabona ukuntu irigira ishobora kuvamwo ibitandukanye ku buryo atakintu na kimwe gitago ngire ko ndarashimira cyane mugambi Padani washoboye kuturonsa kano kanya yego cyane akantu gato nari nkeneye kongera ko muri bya bintu byo gutsimbataza ibikorwa by'umugambi Padani bikoragora navuze ecosystem tubandanya tuyikorera ko gose turiko turayiranforce akaye nukuvuga yuko Jean Marie Vianney mu munsi turi kumwe a partir de la semaine prochaine azoba ariko arakurikiranwa n'ishami Orange Corner byamusanze ku kivi ndabona hageze nukuvuga yuko ariho daro cadre ya acceleration voilà nabwo hariho inyigisho rigomba kumuntu urumva yuko ibyo turiko turakora ndakora jewe hariho undi ariko arakora ibi ejo kumbure niyo cadre y'ama institution financière bazozo bamusange nga urumva yuko ari ikintu cagutse gose cyo kudufasha nuko rero tutarinze kurandira rero Faustin nakahe kajambo wabwira undi gwaruka wasize mu karere kumbure uri gukurikirana n'igihugu cyose nakahe kajambo wabwira SNV Padani cyangwa BBN wanashaka nindi shamwe gihe wajya gufasha kurumba kumaze guca mu maboko ya benshi taskade zose yego jewe akajambo novuga ko bajene bopfa hasi bagakora bakumva inyigisho bakuguruka mu mitwe bagakura akamwanya ku maso bagakanura bakabona hama bagakora kuko narasanze iyo urose inyigisho ukakura akamwanya ku maso ugakora birateza imbere umuntu nka jewe nihereye ko kunyigisha nagenda ronka nkuko mubimbwiye mwabo bantu bose bagiye baranca mu maso bamfata ukuboko banyigisha banyereka ingene nshobora kuvaho narindi je novuga yuko nahereye kubusa ariko ku ntambwe ngeze ko ubu jewe maze kwicara nkakora ndamaze kuronka parasera ndamaze no kwirondera ikibanza kwibarabara y'ikaburimbi nkaba ndiko ndacubaka ico kibanza kugira nanje nze ndonka nzoshobora kwegeraniriza ibidandazwa byanje ntarinze kugenda kuzera inze ngo nze gupanga kuko niyo naheza kubaka nzoshanza gukorera iwanje ico ni ikintu ciza novuga noshimira abantu bampaye inyigisho kuko sinari bwigere niyumvira ko noshobora kuvaho nsanzwe nibera mu bitoki ngo ngende kurondera ahantu kwibarabara noshobora gukorera umugambi wanje rero maze kuronka amahera naciye ngena ndagura iyo parcelle handi hantu nongera ndagura niyo yo kwibarabara ndubaka naho ntarayimara ndizeye ko nzoyiheza hanyuma nkazohora ndabikorera iwanje rero noshimira umugambi Padani wanyiyumviriye ko ukumva ko mpinyigisho nkashobora kuguruka mu mutwe nkakura akamwanya ku maso nkashobora gukora nkabona iyo ndiko ndaja novuga nti muhezagirwe kandi bubahwe barakoze neza cyane kuko BBN nayo yarakoze igikorwa kinini sinari nzi ko yonyiyumvira ko ngushire muri 200 ba mbere ubu jewe no hamagarira undi gwarukako aho go baruri hose go kwijukira gukora jewe uzonyegera nzomuhinyigisha kuri gusa ataco ndinze kumusaba ndamwereke aho navuye ndamwereke naho ngeze niyanyumviriza azotera imbere murakoze cyane cyama weho cyambere cyo nobanza gushimira BBN yashoboye kugamburukira SNV Padani ikaza kutwugura amaso ikatwigisha icyo ni ikintu gikomeye cyane noshima ikindi naco nkuko Karaveri yababwiye natanguye jewe ndi umuntu mutoyi mugabo ubu sinovuga ko ndi muto oyaye kuko nkuko yababwiye je natanguye impanze
mugabo haragira yaho nanjye ngura parcelle yiwanje ndubakamwo amapuraye ubu harimo puraye zibiri zishobora kwakira zose hamwe zashobora kwakira inkoko 3,000 yego nkaca ndagura na parcelle yindi impande nyene y'icyo kibanza ndubakamwo inzu yukubamwo haho n'ikindi kibanza mfise hepfo gishika are 3 nshobora ndiko niyumvira ko nzohava nshiraho amamashini ashobora kumfasha kuhingura intuze ya ibiryo vy'inkoko urumva ko sangwa nabidandaza yego mu njamake yarangejeje ahantu naje ubu ndiko ndiyumvira binsiga kuko ubu ivyo mvise ndabize mu gaciro birarengeje miliyoni 100 urumva yuko sinovuga ngo ndi umuntu mutoyi cyane ubu ugeranije nuko natanguye rero kabisa byose ndabikesha SNV Padana rero nkaca ntera kamo SNV Padana nkuko yamye idufasha mu bijanye na accompagnement technique ko boza baranadupresenta mani ma project kuko jewe nibere mu yinga simenya project zihari simenya opportunity zihari zindi ngo ashobore kuvuga ati noja gupostira hariya ndibuka muri Orange Corner nibo bandungitseyo nabibonye ndavye kuri ya paid offer ndabona kari bo bandungitseyo Imana ibahezagire hanyuma nkacambira naborozi b'inkoko ntiwumve ngo ubworozi bw'inkoko burunguka hariho ibintu bishika kuri bitatu bidahara icambere ubu inkoko batunga zibwiza ko bari inkoko nziza jewe nababwiye ndi norora inkoko za Iza Brown nizo norora ndazikura mu Bubirigi ikindi naco inkoko ita ico yariye n'ingaburo nziza ivyo bintu batabikoreye ko ntibizokunda ikigira gatatu naho ziba haratunganije neza uzorindira umwimbu ubure rero ababijamwo niho ngo birunguka babijemwe umugabo bumve yuko ivyo bintu batekezwa kubikorerako batabikoreye ko barahomba neza cyane Karave hari cyo wongera ko ngo turabe ko cyocungura umwanya mwese muri ivyo bitatafise bavuze ivyo byose birakunda mugo udafise volonté ngo wongere udafise volonté ngo wongere unashiremwe umwanya ntibyoro hanyuma byinshi yabivuze ari gico no hamagarira urwaruka ni ukutazerinze hanyuma nimba umugambi waguhamagaye ukakuronsa inyigisho urazozikurikirana hanyuma uzodishire mu ngiro hanyuma kandi bizokunda nukuvuga yuko nkuko yabivuze twebwe mu ntango niko twakora murabizi kandi twarabaraforosa tukabaha inyigisho mwaserete moma harabonetse uburyo bushobora kwapuya abantu bariko barakora kubera umuntu agusanga imbere mu kirundi baracumukani mu kirundi ngo Imana ifashe uwifashije nuko niko bikorwa ariko iyo uri kukivi bagusanga yavuze ngo Orange Corner yego ariko ndazi yuko na Proder nayo nyene yaraje kumurondera nukuvuga yuko muri ya synergy muri ya development de ecosystem turavuga uti yako umuntu akarakora turashaka kumureferanga ngaha turashaka kumuha pinga nimba ngaha ari nkuko bashaka kuvuga ati okay mbega ni muri Oxfin aba nabo nyene barashobora kuronka des opportunité bakapuya ukunuko ukuvuga uwo munsi uri ku kivi barazi ko nkunda kubibabwira uri ku kivi uzoburi ku kivi tuzogusanga kandi uzoshinga amahegwe menshi hama nkuko icivugo c'isomene mu nzira de l'entrepreneuriat together we build ensemble nous construisons twese hamwe twubake nibaza yuko sabajene sitwebwe abagiteri bose bo muri ecosystem hamwe gaca ndangiriza mvuga nti noshimira gose cyane abajene twarondeye bakatwitaba abatwumviye bageze kure gose kandi ni benshi kubera gushika uwo munsi mu ihangiro twari dufise muri umugambi kwari uko n'imiburibura abajene 2800 bo bafise ubuzi butandukanye ubu munsi vyigwa cakoze gushika muri 24 mu mpera 4381 barafise ubuzi 4381 urumva yuko iryo hangiro twarayishikanye ivyo byose ntibyari gukunda iyo hataba ishaka ry'abajene twakoranye cane n'aba partenaire twakoranye b'umugambi PPN twiteze imbere Rezo Burundi 2000 please sowa Kafobe AST OAP abo bose na critère bakoze bose igikorwa gikomeye gose cyane hanyuma
nkahamagarira rero n'abandi none urumva nawe uranje ko nazagiyemo ariko gwaruka rugume ko kipe runabandanye kumbure ejo bizoba byiza gusumba murakoze cyane nuko rero akaryoshe ntigahora mwitama ngire ko nshimira ishyirahamwe SNV rikije mugambi padane kukaryo baduhaye kuyuhaga no gwaruka basanzwe bakurikirana kuva mu mwaka wa 2021 mu batubwiriye muti mwarakoze cyane namwe gwaruka Jean Marie na Faustine turongeye kubatera intege kumbure turashaka kubabona mu bagwiza tunga mu myaka 2030 urabona ko ihangiro ry'2040 muri ko muragegera dushaka kubabona mu bagwiza tunga mwumve ko tubafise ku mutima kandi ntizohengeshanya kwa matuko turabashigikira nuko cyuti namwe bavukanye mariko mukurikirana ikiganiro kicu wicaye turongeye kubatumirira mwihanisha gurisha ariko ribera kuri Hotel Tous du Nid Ninguherita isaha zibiri gushika isaha 11 z'umugoroba ingo mwirabire ibisanzwe bihingurirwa mu karere na cyane mu gihugu bifadikanije no gwaruka ruvuye mu mihingo yose murakoze nagahawana